uzingorane isirimwo niz'igihe gitoya, ibibazo bitugose n'iby'igihe gitoya, hasigaye akanya gato maze Yesu akaza, aje gutora umugeni wiwe yacunguje amaraso. Ndababwira mwihangane, Yesu wacu araje, aje kuduhanagura amarira twarize. Uwo yasize avuze ati ngiye kubategurira ahanyu muzoba, kandi ndaza vuba. Ndababwira bene data, mureke gukora ibyaha kugira Yesu naza azosange twiteguye, kuko igihe azoza yemwe azoza nk'umuravyo, ntituzi umusi yemwe n'umunota n'isaha. Ntihagire uwuzovuga ngo wewe ntavyo yamenye, ubutumwa buravugwa uko bukeye uko bwije. Yaba ibibera muri iyi si uko biteye ubwoba, maze wibaza uti iyi si iraja he? Ingorane zabaye nyinshi muri iyi si turimwo, ubukene bwateye isi no mu bihugu bitunze, abagabo ku bagabo, abagore ku bagore, ngo ntibashingiranwe yemwe ataho vyakabaye. Ibyo byose byerekana isi igeze kw'iherezo, ntaco tuzireguza nitwame twiteguye imbere ya Yesu. Bagenzi, ntaco tuzireguza. Uhoraho Mana yanje, Mana waremye ijuru n'isi, turagushima kuko nuko bwije, turagushima ku rukundo wadukunze Mana, wagiye kudutegurira hacu Mana. Warakoze, ndazi ko tuzohura ku munsi w'imperuka tukabana nawe mu ijuru.